Hello my people, mwaramutse neza. Maji nizere ko mumeze fresh, ko muguwe neza no mu byanyu. Reka ndabipfurize gutangura weekend nziza kandi muzoyirangize neza. Ebana naje meze top sana. Ngarutse kugira ndabereke akantu abantu benshi bamaze iminsi bavuga ko, ariko ngire ndakabereke mu buryo bw'idonido. Ariko guys, kubiki mudapartage zino video? Kuki birambabaza birangwaza gripe kubona mudapartage zino video. Eske mushaka mugume mufashwa mwenyene, wenyene, abandi bagenzi bawe ntibabone what's about these videos, ko zirimo ibintu byinshi by'ibyigwa kandi bishobora gufasha abantu. Guys, twige gufashanya. Ino video mba nkoze ibirimo akantu k'ubwenge, ibirimo agatrick kashobora kugufasha ndetse kagafasha na mugenzi wawe akakavyaza umusaruro. For example, nk'ubu ngira ndakwereka ingene ushobora kugurura Facebook ihemba, page ihemba. None ushaka kuyarya wenyene, ayavuye muri Facebook ngiye kubabwira ndababwira n'ibisabwa kugira ngo Facebook yawe itangure kuguhemba. For real, je Facebook yanje ntiratangura kumpemba, ariko is a very soon igatangura ku ntamu umufungo sisa. Rero please I beg you, partage zino video, sharing izi video zishike ku bandi benshi, ukore like kugira n'abandi benshi babone video nk'izi. Kubaho no gufashanya. Donc ndinzofata time kugira ngo nkore video nk'iyi, no kugira dushobore gufashanya, turabe ko twoshika kure, binduze eka ndetse namwe bwe bibadoze. So guys, nizere ko ako kantu mukumvise. Please sharing zino video, liking kugira n'abandi bashobore kubona video nk'izi. Okay, I'm sorry kuba nzanyemo amajambo menshi. C'est parce que maze iminsi mbona nkora video zigisha utuntu, ariko nkabona nta partage zabaye nta. So nuko reka tugende. Ngiye kubabwira rero ikintu kijanye na Facebook iri monetize ihemba, uyikreya gute. Abavuga ko bisaba ko ufite page, c'est vrai. Hari n'abandi bavuga yuko ushobora kuba ufite profile isanzwe. Rero je ngenda kwereke ingene wohindura iyo Facebook yawe nyene ufise. Iyo Facebook yawe nyene ufise usanzwe ukoresha atari page. Ushobora kuba ufise aba friends 4,000, 3,000. Ndakwereke ingene abo ba friends bashobora guhindukamo aba followers ukeneye kugira YouTube ikugire monetize, donc Facebook ikugire monetize. Kuko mu video iheruka nababwiye ibisabwa 3 byankenegwa. Muri no page nyene irimo urashobora kuja kubiraba. Ibintu 3 byankenegwa umaze kubikwiza, Facebook ishobora kuguha monetization. Rero ataguteba, reka nkwereke ingene wohindura iyo Facebook yawe nyene ufise ikaba nka page, ikaba professional, kugira ngo Facebook itangure kuguhemba, ikugira monetize. So iyi Facebook ndayikreye ubunyene kugira ndabigishirizeko. So tibigenga ndagute rero. Uraja muri profile yawe, hanyuma ufyonde kuri utu tuburungu 3, ngira muratubona utu tuburungu 3. Iyi ni step ya mbere uhera ko kugira uhindure profile yawe ibe professionnel, ibe iyo guhemba. So urafyonda kuri utu tuburungu 3, ukafyonda
then guys mushire telefone zanyu mu congereza kugira byorohe ko tuza turajana. Ucuza ngaha ahanditse turn on professional mode. Abasanga handitse turn on professional mode barahafyonda. Abasanga handitse turn off, aha ari on ari off, ntiwirigwa urahafyonda wewe Facebook yawe ibimeze neza. Uca ukora ibindi bikurikira, aha ntiwirigwa urahafyonda. Ariko ndiko ndababwira ku bantu batarayishira muri professional mode. Abantu ngaha aha mubona ngo friends canke abami, haraba ami hatari aba followers. Abantu ngaha bafise aba ami nibo bakora iki kintu. Abafise ngaha aba followers iki kintu ntibagikora, aba baragikoze. Rero dushaka ngaha ntihabe friends ahubwo habe followers canke habe abone kubakoresha igifaransa. Video iza kuba ndende ariko I beg you wihangane uze kuyikurikirana. Naberetse ko dufyonda kuri ko tubungu dutatu, hanyuma ce dufyonda hano kuri turn on professional mode. Gira murahabona uhafyonda. So basha bakwereka ino dashboard, hanyuma uraza ufyonde ngaha kuri turn on. Urahafyonda gutya, arindira. Okay, ngira murabona ko hari ibintu byaje. So uraza ngaho ufyonde ngaha kuri next, ufyonde kuri next, ongera ufyonde kuri next. Ngaha ushire muri public, ushire ngaha muri public, hanyuma uca ufyonda next. Then uriyemeza neza ka hose hari public. Then uca uhita ufyonda kuri confirme. Okay, ngira murabona uburyo bwa monetization. Uburyo bwa mbere baba batanze bwa monetization cyangwa ushaka kukwinjiriza amafaranga, hari uburyo bwa stars bwo kurungikiranira amanyenyeri, n'ubundi buryo bwa subscriptions. Ubu buryo sindabwira ko research neza, ntabwo nzobibabwira. Then uhite ufyonda kuri next. Donc urafyonda kuri next too. Okay, nonga urashobora gushiraka aga frame kuri profile yawe, ufyonda kuri next. Ngira murabibona ko duhejeje kucreate Facebook iri eligible, ishobora kuduhemba kandi tubikuye muri Facebook isanzwe twari dufise atari page, tubikuye muri Facebook isanzwe wari usanzwe ufise. Hanyuma aha uba uhejeje, ngira nce ndabireka ikintu cahindutse hahandi twari turi. Then ucuza ngaha muri professional mode. Okay, imbere yuko ndababwira bino bintu, hariho ibikorwa utegerezwa gukora buri semaine, every week ukabikora. Ivyo bikorwa ubikoze ukavyuzuza neza, uba uri kuraduza amahirwe yuko Facebook ishobora kuguha monetization. Ibi bikorwa nzobibereka mu gice gikurikira. Iki ni igice ca kabiri. Igice ca mbere cavuga ibijanye n'ibisabwa vy'ingene
ushobora kuronka monetization. Iki naco ni igice ca kabiri c'ingene ushobora guhindura profile yawe ikaba Facebook iguhemba. Ntuzocikwe n'igice ca kabiri kugira ndakwereke ibijanye n'ino professional mode. Okay? Ngira murabona ko vyamaze guhinduka. Hamwe hari aba friends, ubu hari followers. Ngira mwabibonye. Okay. Ubu rero iki gice ca mbere kiraheze kirangiriye ngaha. Ubu n'uburyo bwa mbere ushobora guhindura profile yawe ikaba professional mode, ku buryo Facebook ishobora kukwemerera monetization. Iki ni igice ca mbere gikurikira. Ntuzocikwe n'igice ca kabiri, nzobereka ibindi bisabwa kugira ngo Facebook izobandanye kubaha monetization. Let's grow together. Nizeye ko ino video igufashije cyane. Nizeye ko kano kantu ugiye kugahindura, kabone nubwo woba postinga bisanzwe, urashobora gukora kano kantu. Unfortunately, urashobora kugwa muri monetization. Okay? Please subiye kugusaba sharing ino video, liking. Okay? Ciao.